ni ikiganiro cyitwa abiwacu muraho. Twebwe abarundi turaha turiho tumeze neza, namwe abiwacu hiyo mu mahanga muraho. Aba hariya mu mahanga ni sawa, nabo baraheza bakavuga bati banyoko n'abasokuru muraho, abiwacu muraho. Hobe 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 abiwacu muraho, hobe 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 abiwacu muraho, gani wacu ego mamura baramusaca, ndindira gatoyi cyo ndakwitumira, ego mamura baramusaca. Ukumbuye iki naka ukumbuye hano mu Burundi? Ati yo, ati ndakumbuye inguka za misa, ati kujya kuntu muririmba mugira guca yo mana yanje we, ati bira turabikumbuye cyane. Kubera ibyiza wampaye sinogenda shimye yo bakagira bakagwa, ati kugorora amaboko turabikumbuye, kakanyamuneza, ati turagakumbuye cyane. Nikindi mukumbuye n'igiki? Ati akajombo kokejesha umusangira, ati umusangira. Ati ndakumbuye agateke koke, ati mana yaje, ati tugeze kukagwa hoho haba byakunda. Abaja mu mbuga za imbuga hwaniro bakabanza guca basi muri no televiziyo, bakahaca mugasiga muyandikishije, mukagenda murubonye n'ibiriyo, hama mugacameza mukibandaniriza, mukagenda mu bibubaka. Hano tuzohakura ivyiza byinshi, kandi iyi televiziyo atari kizotwungura, ndabibabwiye ntacyo izotwicira mu buzima bwacu. Izotwubaka, izokubaka ubukristo bwacu, kandi ni by'ukuri ni iteleviziyo ituzanira ibiganiro nkomeza kwemera. Niko no bivuga mu kirundi cyiza cyane, ego mu majambo meza. Ni iteleviziyo ituzanira ibiganiro nkomeza kwemera. Ego je ndabatumiye rero kuba nkanje jewe imisi yose kenshi ku munsi je ndahaca karaba ikintu cagiyeko, kandi namwe murabangutse ku munsi mwaba mutugaburira. Oya bitagoranye. Bakunzi ba Action Vibe TV, teka ryawe, teka ryande, teka ryacu, kwemera kubyara ubuzima. Mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Uno munsi rero tukaza kuganira nuno mutumire mubona imbere yacu, ndamusabe abanze atwidondora. Mbanje kubaramutsa cyane, ndabifuriza amahoro ya Kristo. Jewe nitwa Chanel Haringanji, ego nkaba natewe iteka ryo kuba hano kuri no rubuga rudasanzwe rwa televiziyo Action Vibe TV. Ego kandi nkaba mpimbawe cyane nabona ubutumire. Je rero ndi umumenyesha makuru wa Radio Maria Burundi. Nibaza ko mu myidondoro navyo yasavye uyu mumenyesha makuru ko mvuga navyo ne birimo. Ego ndi umumenyesha makuru wa Radio Maria Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2008. Chanel, karibu kuri Action Vibe TV. Ndashimye cyane, ndakengurutse, kandi nukuri numva nanje iryo teka mu nteye ni ryambere mvugiye kuri televiziyo. Ego Chanel, benshi barakuzi ku radio, ntibari bwakubone, naje nakumenye ntevye, mugabe iryo jwi bararizi, na cyane mu kiganiro bakunda abiwacu muraho. Tutaratangura neza na neza ikijya kiganiro ugirisha wowe ku radio byo bijanye no kumenyesha makuru, wabitanguye gute? Jewe novuga ko ibijanye no kumenyesha makuru ubwa mbere je novuga ko ari indoto. Intango yavyo ni indoto. Hadi umuntu kugira ngo akunde ikintu mu byukuri aba afise umuhamagaro. Jewe navuga ko kumenyesha makuru ari umuhamagaro nagize kuva kera nkiri mutoya cyane. Novuga ko ntaranatangura n'ishure, je niho natangura ibijanye no kumva no kunda ibyo kumenyesha makuru. Ariko buje barutso ntiba nini, novuga ko byatanguye ndiko numviriza radio inkuru y'igihugu. Ico gihe novuga ko yari yo radio imwe kera, ndiko mvuga kera yumvirizwa, nta n'amaradiyo menshi yarahari. Oya, niyo yumvirizwa cyane, niyo radio novuga ko yari ihari. Rero hari abamenyesha makuru batari bake, mugabo harimwo umwe yambakuye. Uwo nawe subundi no mumenyesha makuru yitwa Maderena babona ngenda, yarashengeye Imana imwakira mu bwami bwayo. Yaravuga makuru neza,
nukuri yaragira animation neza jewe rero nagerageza kumusubiramwo muri jewe nkumva ko je ndamukunze atavuze wamengo sinokubiriza radio nkuru y'igihugu jewe rero aho sinari batangura ishure ego narakunda ibitungwa narakunda kuragira nakunda abana baruguru no kuragira ego kweri kabisa narakunda kuragira ibitungwa ariko mu bitungwa byari bihari nakunda hari inka hari intama hakaba n'impene ariko narakunda impene gose je nari umugenzi w'impene cyane ico gitungwa citwa impene nakunda kiragira cyane ego hanyuma aho nari nkiri muto umwana wa ruguru akura vraiment azudukogwa je naraca kuragira naraca kuragira twe twaragira mu mashamba ayo mashamba rero twaragiramwo yabara amashamba yagutse gose arimo ibiti ego arimo ibitovu impene zikunda kurisha zishitse mu bitovu zaca ziryohe bwo aribwo buzima je nanye nkaca rero ndazishize muri ayo matovu naca nigira ku giti hejuru ariko rero subi inyuma gatoya narakunda nako ni radio kumviriza imiziki cyane cyane rero maze kumviriza iyo miziki naca urumva zaca bigiramo numviriza nabo bamesha amakuru nkunda jewe rero haragera igihe ndanayitira no muhira iradiyo nkayitira papa canke mama ati burya ntiza ka radio je ngende kuragira ndagafise muha guhita mu ishamba ntoya rije ndayibona tukagenda mugabo byahava bihindukamwo iyo radio akaba ari insamaza kumbure n'impene navyo bituma bikamera nk'ibintoroka kubera iki gukunda kumviriza abantu bamenyesha amakuru ngene bavuga muti byagenda gute rero no kuvuga je maze gushiriza impene mu matevotovu na cyane dugira ku giti hejuru nkijanira ya radio ashaka nimerera gutya nkumviriza ingene bavuga hanyuma heza kanya ngaca nanje nsubiramwo kugira ngo ko wabitoye kugira ngo ko nabifashe neza ngaca nsubiramwo nkabisubiramwo nkumva ndabiryohererewe nkabisubiramwo rimwe kabiri gatatu kane gatanu nkumva kumenyesha amakuru ni byiza vraiment hanyuma rero haragera igihe rero za ntungwa zitakaye vraiment aho oye nashangira amakuba nashaza kuzirondera nyene mugabo hari igihe nazibura muhera nkashika bakankubita ati wazitaye uri kugira iki nkahora ati nawe kumbe wari koga ivyo kumenyesha kumbe nanjye rero ndatangaza amakuru ku giti hejuru atabakumviriza ariko atabanyumviriza bakankubita nkavuga nti yamara naho ku mutima ndishaka mukubita kandi baje ndumumenyesha amakuru kwe burya rero ndabandanya hanyuma ndatinda ndaja mw'ishure mu wa mbere ico gihe rero nari mfise indoto zitatu iya mbere ya domina zose yari yo kumenyesha amakuru vraiment narumva ko jewe namenyesha amakuru kwera iyindi gira kabiri ariko banashaka muri izo zitatu zibiri zarashitse zibiri zarashitse harimo iyo kumenyesha amakuru ego novuga ati niyo kunyonga imodoka ego kubera sasa ndakubona kuri pole uzombona umunsi kandi uzobuhari niyo kunyonga imodoka hari yindi imwe itarashika iyo sinakana ndayivuga ego hanyuma ndaja rero kw'ishure kw'ishure ndabandanya mugabo nguma mu mutwe akariro mu mutima akariro ko kumenyesha amakuru kaguma kadudubiza byaragera igihe rero ntinda ndazi Bujumbura ndaza mu buzima kw'ishure ndiga mugabo umutima harimo kumenyesha amakuru mbega ko benshi abamenyesha amakuru baciga baba bize lettre moderne ya kera ubu umenga ni sciences humaines canke range ngira no kubacita wewe wize kimwe muri ivyo cyane oya ni wa muhamagaro navuga kuko ikintu umuntu agikunda mu by'ukuri haragera igihe wumva ko ico kintu wokibamwe n'umutima wawe wose naho atari byo wowe warize kaje sivyo nize jewe nize mugana nize telecommunication murumva ko birimwo nize telecommunication birimwo harimo kumenyesha amakuru hanyuma rero urashitse Bujumbura wasa wati ubandanya gute uhejeje ivyigwa zaciye bibandanya gute jewe uhejeje ivyigwa ntaranaheza n'ivyigwa mbere ngiri kw'ishure secondaire papa yaravuye ruguru araza i Bujumbura aje kuturamutsa aravuga ati jewe uko biri kose ndumva noja kunsamiriza Radio Maria hanyuma ndatembere kuko kuva ishiki igitega muri 2004 twarayumva muhira imaze kuzi Bujumbura nahone yaratindira samirana igihugu cyose mugabo
inyota imaze kuva ruguru ikazi Bujumbura wamenga abaruguru baranyazwe wamengo iragiye ntizosubira kumvikana iradiyo barayitwaye ntizogaruka ariko rero nico gituma aje Bujumbura aje kuturamutsa yavuze ati reka ngende ndabayikorera aca aragenda kweri aratembera hanyuma jewe agarutse ndamubaza ati papa wahabonye gute aca arambwira ati je n'ukuri radio nayibonye kandi hameze neza cyane ati banyakiriye neza cyane n'abantu b'urukundo emwe je cyane avuga ati urakoze ku mutima ndavuga ati nanje nibuca ntibukuka nanjye ntegeza kuja kuraba radio ikorera nca ndagenda umunsi umwe ico gihe ndibuka ko nari kwishure ego nari kwishure mu myaka iheza nca ndavuga ati shaje reka ngende ndabaho hano papa yavuze mugabo je nagenda fisa agatima udutima tubiri kuja gutembera ubwambe hamwe no kuja kuraba ko noronka basi nibakwe byo kumva ko basi no yivugira ko basi ndetse aragenda kweri ndatembera nandi baranyakira neza ndabona umwe muri bo yanyakiriye neza cyane yego kandi ndamuhera gose Imana imuhezagire nabandi baranyakira ndaryoherwa barantembereza ndabona isamirizi ndikibona isamirizi rero navuze ati iyi niyo radio kweri ya indi samira n'igihugu cyose abantu bakumvira ati naka iyi niyo radio kweri jewe baravuga ati wowe waruzi none kwiradiyo je mu mutwe narinzi yuko iradiyo ari uruntu uruteye ubwoba uruntu runini gose amahanga ndamona nakantu kwinjira muri ni mikro nkoko soma igisoma mu isengero kujya ko mu isengero ni cyumba hajya hirya no ngaha ayi twicaye yewe gayi ati none baravuga ati rindira mu kanyura ndarindira baravuga mbona mu buhinga bw'ivyuma baragira mixere sirenze numva ngo mu buhinga bw'ivyuma ko nyine cyumba mu buhinga bw'ivyuma narinze ngo nahantu hakorana ibitsinga byinshi umuyoro ibintu amahanga ndavuga ati uko biri kose nabonye isamirizi rego kandi ndayihimbariwe hanyuma ndasaba nti none byokunda ko nanjye nzoyivugira ko umunsi umwe ati watevye aho ati wari uyifuza gashanere jeje nari ndabishaka kweri ati urafise umwanya ntego gukora iki nije n'umunyeshuri ubwo we bizogukunda ntego nije nta ngorane ati sawa guhera ico gihe rega ncanatangura naciye ntangura rirendi nari naje ari bere weekend mu ma jeudi vendredi bashambwa ati kwambira uzoze amajeje ndagenda ikintu cyabire batanguye kumbwira ati kugira ngo rero ushobore kuja ku samiri kugira ngo ushobore kuvuga hano ku samirizi neza ubanze kwimenyereza na cyane cyane mu bijanye n'intasho je ndavuga ati nta ngorane baciye bampa amakarata nagenda kubwire Olivier burya ikiganiro cy'intasho cyaba ku munsi wa mbere wa gatatu n'umunsi wa gatanu je naciye ntangura ku munsi wa mbere ku munsi wa mbere jewe navuga nti sinshobora kuba no deko naje kwiradiyo ngomba uho rero ngire nigane wa wundi rero aho ndi wakere ngomwe nkaho numva kera je na migane no kuvuga amakarata bayasoma saa 11 mu ntasho je nacashika isaha 8 nkayicarako soma nsubira numviza ryajwe ko riza vuga ko ryajwe rizoba kwakundi nyene yego je natangura rero nja mu ntasho ndakora rero ikiganiro c'intasho ndakimenyera hanyuma ndatinda ndaja kuri micro animation hama ndaja no mu buhinga bw'ivyuma hama ndaja no mu biganiro bitandukanye hama ndaja no mu reportage ariho wamenyekanye cyangwa washaka no buzwi gose uri kuravuga ibiriko biraba muri uwo mwanya nyene warashaka je mbere ndakubwire Gaurizi jewe ivyo byose niyo byobaye hajya je ntana kimwe menya mu bisanzwe ntavyo tumenye je nkaje ntavyo menya ariko muganda shimira Imana si jewe ni mutima mwina ndabari muri jewe shimira Imana no kuri hanyuma rero ibyo byose birahera hanyuma rero yabo mumenyesha makuru yiyumva nyene kandi nanje ndahimbariwe nagenda babwire bakunzi ba television Aisha TV je ndakunda rero umwuga wo kumenyesha makuru gose kuko ndumva kumengo noba au service des autres noba mbega navuga gute au service des auditeurs ego aba uko nkaba mbega ushikiriza makuru cyangwa ushikiriza ibiganiro abari kubumbira isamirizi nabihimbariwe gose yego
nuko bakunzi ba Action Vibe TV iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu mwamubonye mwamwumvise ni Chanel Haringanje yo muri Radio Maria ariko aratubwira uko yatanguye umwuga ariko cyatumye tumutumira uno musanini ni kiganiro nk'uko televiziyo yacu ihiteka abantu benshi yahaye iteka abari mu makungu ikiganiro gikundwa cyane kiryoshe n'abantu bari mu mahanga b'abarundi be hajya citwa gute kijya kiganiro ni ikiganiro cyitwa abiwacu muraho twebwe abarundi turaha turiho tumeze neza namwe abiwacu hiyo mu mahanga muraho aba hariya mu mahanga ni sawa nabo baraheza bakavuga bati banyoko n'abasokuru muraho abiwacu muraho hariho akaririmbo gakunda gutangura karyoshe cyane mu dutangura kijya kiganiro nanje nagakunda Unurengero gende ugani wacu ego mamura baramusaca ndindira gatoyi cyo ndakwitumira ego mamura baramusaca aka karirimbo urite nakaririmbo mu bisanzwe ngarutse mu kiganiro mu ntango duhere mu ntango haba mu ntango z'ikiganiro harimo uturirimbo dukumbuza umwanya wawe hobe 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 abiwacu muraho hobe 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 abiwacu muraho ako nakarimbo gakomeza abiwacu muraho agakomeza umwanya wabo ego kakamutera inkumbu haba mu ntango z'ikiganiro rero hakaba mbere novuga n'impera z'ikiganiro ni indirimbo zikumbuza umwana iwabo gahugo kabarundi ati mbega ati mbega bya biti by'ikibiri biri ku rugo mbega biracariho niki afite ikiganiro ni ikiganiro novuga yuko twashaka ko umuntu yifuza ko kimara inyota ariko by'ukuri umenga akanyota ntigahera hagumamwo ego novuga inyota mbega niyo bariko baranatasha bagumana inyota niye aho umengira ikirongerekana ico kiganiro rero cyatanguye neza na neza mu mwaka wa 2015 nako na 16 hari muri Noel iyo intango yacu no kuvuga twaruguruye umurongo je niho natangura gutunga WhatsApp niho yari nakizagira je vuga nayo nari watunga je niho natangura kubona ingene bakora ngaha ku kiyo bakaza baragira haje twari ibijya z'amatushe tumwe tudodagura gucya ndavuga ati none birakunda haje cyamatushe ariko none umuntu arakora ndagira Imana ndayironka niho rero naca mbona umuntu abona ko bikwiye ko mu kiganiro umuntu yokugurura umurongo wa WhatsApp kubera tugurura umurongo wo mu radio ujya nimero isanzwe y'indundi baca abarundi baca batelefona ari benshi kubera kuryoherwa hariho n'abantu benshi baba bifuza kuvugira ku radio yego bakubumvise nomero witanze bakaca baza baratelefona babipa babandi bo hanze rero bigasha byangene bashobora gutora umurongo rero turiye mu ndimvira ntiyabara ndumva umuntu yokoresha WhatsApp kugira ngo batore umurongo byoroshe kandi bakoreshe n'uburyo buke yego hanyuma rero bica birakunda umurongo turawugurura hanyuma baca baratangura gutelefona batelefonye ukumva umuntu yiruhukije kweli ati ndavugiye mu radio Maria y'u Burundi kweli tihiyo mbe mahora muyumva ati twayumva mugabo nta twari dufise inyota ati none ndakwibarize mu myesha makuru ati nk'ubu nyokuru hari yaranyumva neza cyane ziduga kwijambo baca batangura kuza baratasha baryohewe akaheza akaza uwundi na mbere bakaguma bisubiriza bakatubwira ati nimwave mutangazwa n'ingene turiko turisubiriza twahimbawe cyane akanya kacaka babana gake muri ujya mwanya mutanga akanya kacaka bagatoya mbere bikaba ngombwa yuko vraiment duhaba tuzana uwundi mwanya mu mwanya uza kuza ubu rero ni mu kiganiro bafise imyanya ibiri hariho umwanya wa mbere n'umwanya wa kabiri kuko baba ari benshi uho ni benshi cyane gose benshi kandi rero baserukira amakontina imigabane y'uko ari 5 hose baraza kabisa none ugerageje kuraba bakunda guhamagara muri kijya kiganiro wariko uravuga ko kibashika ku nyota ubona hari ikintu cyo bacarahinduye muri bo canke mobo bakunda gutasha ego hari ikintu kinini bahinduye muri bo ubwa mbere ubukisi bwarakomeye hanyuma ikindi kintu byunguye byarabafashije no kumvira byatumye bumviriza Radio Maria Burundi cyane
erega uri ni Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu. Ni kuvuga rero ijwi ry'Imana iwabo hariya byarashitseyo mbere, byarashinzeyo n'imizi, ubu barakura kenshi mu biganiro, ubu baratasha kenshi, ubu n'ukuri barisanga rwose mu radio iteka ryawo. Nahatari byo twaje kuvuga no guterera, asigaye baterera. Ucuvyumva. Ego none rero ico kiganiro jewe novuga ko carafashije cyane, kandi byukuri na jewe ndumva ko ni mu bisanzwe je nishira mu kibanda cyawe. Iyo mbirego riri umurundi ari hariya afise nk'imyaka 40 canke 35 yakoze yumva Burundi atarigira buhonyozamo n'ukugura. Ivyo nababaza rero kenshi bimuyaga tuyaga, ndababaza ni mbega mubona ukumbuye iki? Naka ukumbuye iki hano mu Burundi? Ati yo, ati ndakumbuye inkuka za misa, ati kujya kuntu muririmba mugira gucyayo mana yanje we, ati turabikumbuye cyane. Kubera ivyiza wampaye sinogenda chimye yo bakagira bakagwa, ati kugorora amaboko turabikumbuye, kakanyamuneza, ati turagakumbuye cyane. Nikindi mukumbuye n'igiki? Ati akajombo kokejesha ati musagira. Ati ndakumbuye agateke kokeje, ati mana yaje, ati tugeze kukagwa hoho hatari kabisa, ati ndakumbuye akagwa, ati amazi y'Uburundi yonyene turayakumbuye, akayaga k'Iburundi, ati ndakumbuye kuduga ya misozi hariya hejuru mu misozi yo, ati nkabona ibiyaya, ati nkabona inka zihazwa guhaza urazishaje gabone moje iwacu nazo twatunze muganda atikara gukama. Ati ndakumbuye guhaza yo, ati ndakumbuye cyakunze, ndakumbuye amata mu nkongoro, ati ndakumbuye igisabo kugira guterera gutya, hari abatazi guterera. Ati ndakumbuye guterera amata, ati nkumbuye amata y'inka, nkumbuye amavuta y'inka. Kumva barafisaka unovuga barafise nostalgia, barafise inyota. Ico kiganiro rero gica kiza kumbure bakaronka naho babiserurira, bakumva nkasha ati nyokuru yarambwiye ryari, ati aga telefone umwozukuru, ati yarambwiye yuko no kuri yatwumvise intasho. Ico kintu kumva ko kiryose, nico cyatumye rero mu mpera z'umwaka turakora haraba ico bita abiwacu muraho vy'ukuri. Mu mpera z'umwaka no mu ntango z'umwaka ico muti kigenda gute? No kuvuga harabaho guhuza naka na naka mu Burundi. Naka ari hariya hanze, mbega ni umuhungu na nyina, umwana na mama, umwana na se, umwana na nyokuru. Ibiyago bayaga rero biraryoshe gose. Ngira umwanya ni uho babana muto, umwanya uba muto cyane, kuko jewe ndaheza nkamira ati murageza, ati mwanya ati reka tuyagire gatoya, ati arico ntaramubaza, ati mbega yanka nabise hariya ku gatumba kwa ntuzeya, ati mbega umuntu yarabyibushe. Ivyo bikaryoha cyane kweri kabisa. Aho rico ivyo biba mu mpera nko mu misi hegereje Noel, mu misi ya Noel ico kiganiro kiraba, tugahuza uri mu mahanga n'uri hano mu Burundi. No mu ntango aho bifurizanya Noel nziza, mu ntango z'umwaka nahone kiraba bakifurizanya umwaka mushasha, kugira ngo vy'ukuri bibe cyitwe abiwacu muraho vy'ukuri. Bayage bari kumwe, bahana ijambo. Imbere yuko duhava dusozera kino kiganiro cacu, ubasigaye harimo n'akabijya. Narumvise baje mu Burundi nk'ubuheruka, yavuye mu mahanga agacaza mukamutumira hajya mu radio. Bijya byo mwavyumviriye gute? Bijya twararavye dusanga bagumye hariya aye, nabo benshi baravyisabiye. Kuko barabaza ati none mbega umuntu ashyize ngaho mu Burundi yashaka gutembera isamiriza, ati ahubwo tuburaho twakira, ahubwo tukaganya. Baraheza bagashika mbere, biba ari na vyiza cyane, babone naho bahora bavuga, naho isamirizi ya Radio Maria Burundi isamiranira. Baheze bashike, baheze bisange, baheze biyumve kakanyamuneza. Hari aho murabaza nka kumwe naje bambaza cagenge mu radio, ati uwa wabonye gute? Ati yo, ati nahano hite, ati niko kirimba ko pa mama, ati dushiremo ubundi naheza gusumba, hano wabona cagenge ubundi heza cyane gusumba, ahubwo mbere n'abatarashika reka ndabatumire karibu muri Radio Maria Burundi, tuzobakirana iteka ryinshi, kuko nukuri turakunda abakunzi ba Radio Maria, turakunda abakunzi bumviriza Radio Maria Burundi, turabahaye kaze karibu. Hanyuma rero
ibashitse barisanga bagaheza bakabona isamirizi bagaheza tukabatembereza bakahabona n'ejo batahije uja wumva ngo yo basha ngo camona naho wicaye ati camona naho wicaye nzuba inyuma gatoya anako Radio Maria Burundi tugendera amaparuwase tukagendera intara amaparuwase amadiyoseze narigeze kugenda muri paruwase Ruzo hariya kuri Rakegwe Muyinga hariya muri Giteranyi hariya muri Giteranyi hanyuma ngenda kwisikisa iraho yitwa sindayibuka neza iryo shure twagendeye nakumye mbona abantu baza ahantu ndi kuvyuka ndareka inkoka y'imisirahera ndababaza ati namahoro ati ni sawa ati mugabo twagire tubabaze ati Radio Maria Burundi ni yihe muri ibyo byose ati twete ni yihe ati ni nyene mubona ibinyene mubona ibigiye ni ibi sawa ati iyi niyo Radio Maria Burundi ntego ati none mu kuvuga bigenda gute ati none we mu kuvuga we wavugiye kwanza ati ntijewe nije natoye mikro ndavuga ati bica bigenda gute aho ari bo mutamakazi umutamakazi ngendera ukabanda uko nyene nyokuru bica bigenda ukuye ijwi rica riza rigaca aye rigaca muri akakuma hanyuma rikaca rigenda hariya ku radio bagaca baritora bagaca barisira ku radio hagiye bari bagaca muvyumva rero ati no kumuvuga ati ni uko bimeze hanyuma umwe muri baca rinamura ati je none ati je ingene narinzi bimeze kandi dufise studio twakoresha ico gihe studio mobile mixer twaraduza ariko twayiduza gutya mixer ikaza ngaha munsi twashira ibindi bikoresho muga ikabifise ikabimeze ikabiri sous forme ya case wamengo ni valise tukaduza gutya ati rero je mu kuvuga ati ubwa mbere honye sinezi ko Radio Maria imeze uko niho ruzi kimeze gutya ngo je hajya nabasohotse hanze muri ko imisiri kiraba ndumva ati ndumva ko imisiri kiragenda vy'ukuri ati ndahiga ingene muri ko murabigenza ndaribura ati je nasohotse rero hanze ngenda kumviriza radio ati ngenda no kuraba ibintu biriyo ati je nenze ko haza uruntu remorke uruduga runini amahanga rungana gutya umwahora wiyumvira nawe umwe ntaniyumvira ati maze gusanga hanze atakidoga kinini kihari ati nico gituma nciye negera ngaha kuraba ingene ivyuma ingene bimeze ati rero je narinze yuko wewe mu kuvuga uca winjira ahantu bakakugarana ukavugira rero mw'iradiyo abo bantu ndabaramukije gose kweri n'abakunzi ba Radio Maria Burundi cyane kweri kabisa yego rero abavuye mu mahanga rero baraheza bagahimbagwa no kubona aho iradiyo ikorera kuko basubiye gutasha nabo baza barabibona neza novuga ni bahimbagwa nkuko nabo baba barabiboneye yego cyane baraheza bagatasha bakisanga mbere bagatumira n'abandi niyo baje bakashika mu nsamirizi tukabatembereza tukabereka byose ngene bigenda nico gitwa ndiko ndatumira n'abakunzi ba TV bazobaze nanguzi batembereza yego mbere wanashaka mu gusozera kino kiganiro wavuze ko hariho abari mu makungu bakurinda kijya kiganiro bakumbeza iya ndirimbo tubatumirire kuri no televiziyo yacu nta kandi kazi ifise atari kuyaga ibyiza vya Eklezia inkuka za misa nyinshi bamaze kuzibona gusa hari abatarabimenya yuko ivyo bikorwa tubigira bazoze bararaba ino televiziyo yacu batumirire yego na Radio Maria barayumvira ariko hano ikirenga hano n'amasanamu bazoza barayabona ego nagire banashaka kenshi turakunda guhurira mu bikorwa ego ni televiziyo ndakora ndayibona ku rubuga cyane kandi nagenda kubwire ko je n'umukunzi wayo je n'umukunzi wa televiziyo Aisha Vibe TV jewe novuga ko twatanguranye igihe yatangurana narabona ku rubuga ndabona ntangura kubona ibintu mushirako ndabona ku by'ukuri ari iwacu muri Eklezia birahwanye je ndavuga ati kome je ndumukristo wa Eklezia iyi yengenda yemerere kuba umugenzi ndashira kuri ka kantu kasabone na mu kirundi no kwiyandikisha naho utaboneka ndiyandikisha hajya muri baje bari mufise ndimwo rero jewe novuga yuko by'ukuri ni televiziyo imeze neza kandi yigisha kajewe vraiment sinobesha yaranjunguye kandi je ndayija ko ngenda kora utuntu twinshi
ngenda kuraba ubwa mbere ibirori hanyuma nkaba ngiye no kwiga amasanamu nkaba ngiye no kwiga nicyo gituma muri iyi televiziyo. Yego utumirire rero bari babandi bakunda kwa ya migabane Australia muranda yumva tazini hehe kugira ngo ibyiza bica kuri no murongo bizo bacike. Abenshi bazi yuko kuri YouTube hacayeho ibintu bitagira akamaro, ariko natwe hakisha iteka tubaha nuko twabemereye mu kubitangura tuzoza turacishaho ibintu bizima. Ego okay, jewe novuga no batumirira ubwa mbere kuba ku rubuga si bibi. Nibatahure kuba ku rubuga ntibabitahure ntibafite imbuga nabi. Kuba ku rubuga ni byiza, ariko no kuraba imbuga tujamwe nizihe, kuko imbuga tujamwe hari izidusambura cyane cyane. Urashobora kugenda wari umukirisu ukagenda wari wambaye impuzu y'ubukirisu ukagaruka wambaye iyindi mpuzu icafuye. Turabe imbuga tugendamo bakunzi ba televiziyo Axe Vibe TV, turabe imbuga tugendamo izarizo. Ese yaba byakunda abaja mu mbuga za imbuga hwaniro bakabanza guca basi muri no televiziyo bakahaca mugasiga muyandikishije mukagenda murubonye n'ibiriyo hama mugacameza mukibandaniriza mukagenda mu bibubaka. Hano tuzohakura ivyiza byinshi, kandi iyi televiziyo atari kizotwungura ndabibabwiye ntacyo izotwicira mu buzima bwacu. Izotwubaka, izokubaka ubukristo bwacu, kandi nivyo kuri ni iteleviziyo ituzanira ibiganiro nkomeza kwemera. Niko no bivuga mu kirundi cyiza canke ego mu majambo meza, ni iteleviziyo ituzanira ibiganiro nkomeza kwemera. Ego je ndabatumiye rero kuba nkanje jewe imisi yose kenshi ku munsi je ndahaca karaba ikintu cagiyeko, kandi namwe murabangutse ku munsi mwaba mutugaburira. Oya bitagoranye icyo twaravyiyemeje. Erega kutugaburira urazi guteka imfungurwa ukaziteka neza, hanyuma ukabura bazigufungurira nk'isanamu yatwe nawe uno munsi umuntu mbona isa neza. Ndabira nk'isanamu vrema, ariko vrema ndaba felicitation kweli. Guteka imfungurwa nziza ukabura bazifungura birababaza gose. Ndabitumirire ko badutekera udufungurwa twiza hano kuri no televiziyo. Niyo mvugo ngereranye nabonye ibereye ko badutekera udufungurwa twiza, ni muze tudusangire tudusabikanye, hama duheze tugira ubuzima tugire Kristo. Naganze Kristo. Urakoze cyane bakunzi ba Axe Vibe TV. Mu gusozera kino kiganiro hari akajambo mba ushikiriza kajambo kandi. Ijambo rya nyuma ni ryo kubatera intege mwebwe bamenyesha amakuru muri bake bino televiziyo. Nivyo muriruka muraruha muragenda nukuri muritanga bimwe bidasanzwe. Ijambo rya mbere numva no batekerera no gukomera, kuko urugamba rwo kumenyesha inkuru nziza ni urugamba rutoroshe, ningoroshe namba, kandi rurimo imitego myinshi cyane. Muzohura n'ibibagerageza, muzohura n'ibibagora, ariko muraguma kwibanga, mukomere kwibanga, muraryumako. Erega twe turabashigikiye. Ndabateye intege gose, kandi nukuri ndabifurije kugera kure. Televiziyo Axe Vibe TV ndayifurije kugera kure, nigende yubaka isi, igende mu mabahari, igende mu biyaga, igende mu misozi, igende mu bihugu, iheze imenyeshe inkuru nziza. Ndayifurije kugera kure. Nuko bakunzi ba Axe Vibe TV, iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu kwemera kubyara ubuzima. Ahani naho hagarukiye kino kiganiro. Olivier Ntwari nariko ndakibashikiriza nkaba ndabakengurukiye, twaba dukengurukiye na Chanel Haringanje kuri uno mwanya yadutijije. Nukuri jewe nije nokenguruka kwiteka mwanteye. Ego nagiye mbona agatelefone ati yamara ego, ariko nanje nukuri ndabakengurukiye cyane ko namwanyumviriyeko. Reka mbere no hanyuma mubonye ibyo bashoboka tuzosangira ikiyago. Aha mbere no vuga ko nciye ku mayange, kuko yendo bivuga byose nukuri twari guhava turara hano. Reka ndabacire ku mayange, muganda babwire ko ndabakunda cyane. Bye bye, ciao.